Hello mwese mukurikirana Keza TV. Umugwi wa Paris Saint-Germain arayukuye mu igana rya Ligue des Champions n'umugwi wa Real Madrid. Gushika ku munota wa 75 Paris Saint-Germain yari ifise ibitsindo bibiri muri rusangi mu nkino zibiri zose. Byose vyagiye guhinduka mu minota itarenga 17 aho Karim Benzema yabakubita bitatu yikurikiranya. Umunyegoro wa Paris Saint-Germain Donnarumma akaba yidoga avuga ko Benzema yamukoreye ikosa ku gitsindo cyo kunganya ari kumuhagarika izindi yavuze ifirimbi. Abandi bati wapi nta kosa. Donnarumma ari gutera umupira imbere. Mbappe naho yatsinze igitsindo cya mbere ntibyabujije yuko Paris Saint-Germain itaye ikava mu ihiganwa. Gutyo uwo mugwi kuva uguzwe n'abanyakatari na cyane kuva mu 2011 ukaba umaze gukugwamwo inshuro zine zose kandi bari bafise umutaho ukomeye w'ibitsindo baba batsinze mu nkino za mbere z'intangamarara. Chelsea mu 2014 Paris Saint-Germain yatsinze Chelsea ibitsindo bitatu kuri kimwe mu rukino rwa mbere bakinira Paris ariko bagiye Londres Chelsea irivyukiranye batsinda 2-0. Mu mwaka wa 2017 FC Barcelone yatsinzwe Paris ibitsindo 4-0 ariko bagiye mu gisagara ca Barcelone Paris Saint-Germain yakubita ibitsindo 6 kuri kimwe. Muri ivyo Neymar yakoze mu 2019 Manchester United umugwi wa Paris Saint-Germain usanga wakubise ibitsindo 3 kuri kimwe. Tubagereho nibivyaraye bibaye hari ya Santiago Bernabeu. Karim Benzema we yarayatsinze ibitsindo 3 akaba yinjiye muri kahise gakomeye ko umupira w'amaguru cyane muri Ligue des Champions kuko baravye kuva mu 2005 basanga n'imiburiburi yaratsinze igitsindo kimwe mu mwaka. Ibinyamakuru byinshi bikaba byatanguye kwibaza kuri kazoza k'abakinyi ba Paris Saint-Germain bakomeye muri uwo mugwi na cyane Kylian Mbappe arondegwa gose n'umugwi wa Real Madrid. Mbega Messi wazohaguma? Neymar emeze gute? Byinshi bizomenyekana mu misi iza.